Musique aux hymnes nationaux. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter mes lettres de créance m'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne avec résidence au Umukuru, ainsi que la lettre de révocation de mon prédécesseur qui a été chargé avec d'autres responsabilités. Félicitations, Sir Evariste. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahejeje kwakira Ambassadeur Hubertus Klink aje guserukira igihugu c'ubudagi mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Yaraje rero kumushikiriza amakete amugena muri ayo mabanga. Mu vyo rero baganiriye kujanye no gutsimbataza imigenderanire no gufashanya hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu c'ubudagi. Bashimikiye cyane ku bisata by'amagara y'abantu, bisata by'indero, bisata byo gukwiza amazi muri wa mugambi w'isuku n'isukura. Bavuganye kandi n'ibijanye guteza imbere no gushiraho ikigo ndangakaranga mu ntara ya Gitega, aho hari amazu hakoreramwo abadagi mu gihe bari mu gihugu cacu mu gihe c'ubukoroni. Bavuze rero ko ari vyiza kwibukanya kahise mugabo batera intambwe yo kubaka kazoza keza. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba anarongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yakiriye Ambassadeur Upender Singh Rawat yarasanzwe aserukira igihugu c'Ubuhindi ngaha mu Burundi. Yaraje rero kumusezera nyuma ikiringo yaramaze aserukira ico gihugu ngaha mu Burundi. Yashimye ngene yakoranye n'inzego zitandukanye z'igihugu. Hari kandi rero n'akaryo ko kuri uwo mushitsi gushikiriza aho imyiteguro igeze y'inama izohuza abakuru b'ibihugu n'amareta bahurikiye muri rwa rwego BRICS, aho rero kuri igihugu cacu c'u Burundi yemeye ko azoshobora gutanga intererano no kwishikira muri iyo nama, aho nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yemeye yuko azokwishikira muri iyo nama kugira ngo nawe ashobore kuganira na bagenzi we, ashobore guterera n'ivyiyumviro ku bibazo bitandukanye bihanze isi na cane cane Afrika.